Uwingiro. Nawe uri ngaha. Urezime. Bosi. Bosi wa. Bosi, uracyahema? It's a long story. Bosi. Ni bosi wawe. Amozo. Uri bosi wanje uyu. Bosi wawe. Bosi. Twari tuzi ko wapfuye utakibaho gurunosi y'abazima. Kuvuga yuko turashima kwe. Hepa. Turashima kweli kabisa. Ahubwo rero je ndacandonga akazi. Nawe utanga ivyo kuronka akazi. Oya rero si umubosi uyu ngaha. Reka. Bosi sindabibona neza sindabitahura. Bosi ni wewe cyanye ndiko ndarota. Jewe. None byabaye. Yagenze gute? Bosi tangazi. Bosi byagenze gute bosi? Aha Bujumbura yo sizi ko wafuta kibaho. It's a long story. Hameze neza tena hakunda ni heza cyane vraiment kandi arakayaga kubera beach yo basi n'abasara rero barahakunda gute abana bawe ni hatari. We must plan the time that we will come with them and bring them here so that they can come and enjoy. Yes, and so they love the beach. Oh, it's a very nice place. Very nice. Yeah. You know, I have a plan to buy you a car. I think I'll be very happy. Thank you. Kandi wari watevye wari wabimbye ça fait un mois n'ubu ndacarindiri. Wabonye ukuntu wabereye. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Ariko sheri je ari ikintu numva singitahura neza. Ariko gasheri je ibintu wambwiye bya mukuru wawe ngo mbwiye kuzana amazahabu ibiki hariya sinzi umutima wanje kutabyemera. Kubera iki? Sinzi I've got just a bad feelings numva ko bitangiye ukora ama business yego imisi yose ukora ama business nkabyumva nkabitahura ariko ibi sinzi gituma. Really, I don't know why. Good job that I'm going to do. And we're going to get a lot of money. Remaje kubera ko umutima wanje utabyemera neza. Oya ni mukuru wanje, we nangorane. Bijya nangorane ni mukuru wanje. No, there's something wrong. Sinzi gituma numva ko ntabyemera mu mutima. No, just relax. He's my brother and there's nothing that he can do. He's my brother. Yeah. I don't know. Imisi yose agwa ama business nkabyumva nkabitabura nkumva ko bimeze bien nta kibazo. Ariko imwe ejo mwijoro sinasinziri. Kubera iki sheri? Byumvira gusa nibaza ko kubera iki ibintu navye umutima utabyemera. Yamaye ni nziza. Yamaye mission nziza kandi nzoronga amahera menshi. Ego ndabyumva ariko sheri wo ufise amakampuni menshi ufise amabotiki ufise ibiki n'ibiki amashamba ayo mafaranga naduha gitupeni. Ufise amakampuni
ntushobora kongera ayandi yego ariko izo nzira sinzi ukuntu mbyumva jewe vraiment nuko dukora kandi abagenzi banje nibyo bakora be careful kuko cyo bituma nakubwiye ko nzokugurira umuduga mejeje iyi mission cyanda kugurira umuduga kandi nzokugurira umuduga munini c'est vrai ça ego nanje nkeneye umuduga ariko rero sinzi vraiment igituma numva umutima wanje utavyemera sinzi igituma there's something wrong anyway because why my heart can accept this why I have to make more money so I understand but it amarongo menshi aziba amatwi. You don't trust him but he's my brother and relax. I do trust him but yeah just wait and see but I don't know how I feel. My feelings is very bad. Really? Yeah, it's true what you're saying. It's true, but he's my brother. I trust him, and I know that I will make a lot of money. Okay. Yeah. We have a nice deal. Imani bigufashemo vraiment ariko ukuntu numva. Wewe uvuze neza. Iko na mahera tugiye gukora. Wano ngo bayijeje ku telefone kandi amahera ari muhira. Ngo manje muhira mfata amahera. None kwanza izo zahabu. Kwanza ugiye kuzana mu kihe gihugu ni hehe? Ningaha nyene mu Burundi, ni muri Congo, muri South Africa cyane. Naha nyene mu Burundi. Hanyene mu Burundi ruguru. Ni ruguru. Hari umuntu afise izahabu n'umupatro. Ari ruguru. N'umuntu n'umugenzi wiwe. N'umugenzi wiwe azifise kandi bahora bakorana. Subwa mbere bakorana. Imani bigufashemo ariko je sinzi kuntu numva a bad feelings in my heart numva bitanja sinzi simbyemera numva umutima utavyemera sinzi urazi kuntu mukunda vraiment ni wowe uri umutima wanje ni wowe mugabo wanje ni wowe papa w'abana banje wicunge kandi sinzi that's your business my business yanyu misi yose my business you must be Don't careful. worry, we're going to make a lot of money. Thank you for that. Imani bigufashemo ariko sinzi bad feelings. Ibyo bagiye. Ariko ufise amakampuni, ufise amashamba, ufise ibiki n'ibiki. Ufise amakampuni n'amahera y'ishaka. Ufise amakampuni shaka nongera amakampuni. Kandi niwe ariko na telefone. Wabona? Turagiye. Nguyu amerefone. Ngo itaba telefone yawe wowe ni byawe. Kanda witaba we numa. Allo. Ndakumva. Jendi muhira. Ingo muhira tubonane. Amahera ndayafise. Kandi cyo tubigira ubunyene. Fisa makashi. Sawa. Urumva rero ukuntu ibintu bimeze sinaguhamagariye ngo dufine ibiro dufise by'inzahabu nibijya nyene washatse ibiro 180 by'inzahabu yego urumva en fait n'umuntu twakorana muri Kongo oya ni mari kabisa y'amahera ne kuko jewe nakorera mu Kinyegero urumva rero twakorana muri Kongo uravyumva neza hama ubu rero ndamubwira ko ino hari isoko ry'amahera nawe urumva n'umuntu akunda amahera cyane twebwe icyo dushaka niyo nzahabu ucugenda wiyungukije ntangora wowe ukaba ufise amahera nta kibazo amahera agenda yafise ukaba ufise amahera hafi hakindi bihero idiri none yasa amahera kandi unyarutse kubera abayirondera ni benshi nyarutse kandi ndayafitse ngaha none ikintu giti amahera iyo ni isakoshi Eka ndayakwereke. Isakoshi amahera nemera ndayabonye nk'ababandi. None uzi ko amahera agenda yafite yafite amahera menshi wewe. Kandi nshaka dukora akazi k'amahera. Banyita karabaka ke na Thomas. Nico gituma utaza amahera. None yasa amahera. Nemera mbo ari he? Se amahera ya. Yashyize ngaha n'amadokima gusa. Wapi? Wapi? Amahera ari. Wihenze saho yashitse. Nta noti mbona. Mubijya mukobwa yakuye. Oya wihenze ishakoshi bukabisa. Kanda mu telefone kandi oya amahera yari ngaha. Oya mubaze ngaha. Awazi. Wowe imiliyoni z'amahera wowe urashobora kurara utazi iyo ziri.
umukobwa umengo yayakuyemo kanda mu telefone mubwira aca yaza. Hello. Madam, ni sawa? Ni sawa. None ko y'amahera wayakuye mu kaga bibi. Ariko sheri je sinakubwiye ko je sinshaka ibyo bintu ngiye gukora vraiment. Je nayabitse yari kugabati. Nakubwiye ngiye gukora ibintu by'amahera. We nundi nushaka amahera, n'amahera ushaka we. Nakubwiye yuko ngiye kuzana amahera menshi. Ndabyumva ariko je n'umutima utabyemeye ugiye gukora. Ariko amahera ari kugabati. No baby, please bring for me that money, bring it, please. I'm going to get lot of money, please. So, where are you now? Ndi mukaga kabarabara ko muhira. Hepfo yo muhira. Umanutse ugiye muri Lake Tanganyika. Okay, yes, sweetheart. I'm bringing, but you must know this thing. I'm not happy with it. Just bring it, baby, please. I'm begging you, please. Okay, You'll see my car on the road. I'm just parking on the road. Okay, I'm driving. Mubwira Araje ubunyene. ko numva guma harira. Oya, urumva. Mu bintu bya komersa. Eh, ntiyarimo ibintu byo kuharira. N'ibintu bya TikTok. Nangora. Ngubu hari uwundi akerebutse kudusumbya. Iyo nza haba gaca twara. Usanga duta none we urazi ko ukarikiye neza iyo nza haba ukayigurisha neza. N'indege woyiko. We telefone ndamubwire. Iyo nza haba aba yayishize hafi. Mu telefone mu hafi. Mubwira ngo amahera araje ubunyene. Mu telefone. Tangora. We peti. Iyo nza haba biri hafi. Umviriza wewe ibiro 80 nivyo twavuganye cyo kuvuga ngo inzahabu ni nyinshi ni ibiro 80 birakwiye ntibikwiye ufise ibiro 120 we mwavuga ibiro 180 kandi amahera ni kaje abakamufrome ntibatevya oya inoti ngo zirahari oya bihera ubunyene we rindira ndakubwire yihute we cuzana iyo nzahabu bihera uyu munsi sawa yari mu nzira wawe ko ariko telefone ari mu nzira araje ari mu nzira ari rero I don't like that kind of business. Really, I don't like that at all. I told you that I'm going to. What kind of money is this? I'm afraid also your business in Yumfikana. It's for money. It's for money. I'm going to make a lot of money, and you're going to like it. You never take anything inside. Nothing. Still the same that I left. Nana kimwe nakoze yo ngabarisha. Je ibyo bintu ugiye gukora je Imana. Je umutima wanje ntubyemeye kandi je maze kubikubwira. Wowe na mahera gusa utaza mahera. Basisha kuyashira. My God. Oya jenge gukora ibintu by'amahera kandi ibintu byo bashira Ako gasheri ibintu kumva ko umutima wabyemewe. What kind of business is this? I don't like this kind of business. I told you that I'm going to make money. Na mahera gusa nivyo wimvira mahera. Oh my God. I'm going to do the job. I'm going to work. This the What money. kind of money is that? Money. You know money. I'm going to do the big job, nice for money. When I come back, I give you a lot of things. You know, I promise you that I'll buy you a car, and I have to get you a new house. So
So let me go and make money. I'm going on the deal. What kind of deal? Je nakubwiye inshuro zingahe umutima wanje nuvyemeye ibi bintu. But I asked you to pray. I don't know why. I asked you to pray for me so that I can. Let me go and make money. Okay, anyway. Don't wait in the morning. Abana bameze gute? Bameze bien. Sawa sara bagiye kwishuri baravya. Sawa wenda gusanga muhira rero. Bon voyage. Kugenda ku mudugu mushasha. Ushaka umudugu. Just Wowe ibyawe rero amafarse yawe je sinshaka ibintu by'amafarse ngaje n'ukuri kw'Imana nawe. Let me just run quickly to go and make money. Okay, anyway, bon voyage. Merci. Love you. I love you.
Ara. Oya. Ujane kwa muganga. Aba bahungu Ewe. Ntabwo kuri kumujana kwa muganga. none byogenza ko. Umutarika. Bafata ngaho. uko niko byagenze. Pole sana. Nuwo karabakekena. Azobakekena mwese. Karabakekena. Kumbe yo kabaye umushenzi. Nawe ndi nyene yagukoreye ibyaha. Ntabya muntu. Je sinarizi ko karabakekena ari umumenja nkuko. ahubwo rero karabakekera no mupanga cyangwa ni satani Ahubwo si umupanga gusa bwo ni ishoka. ahubwo ni satani Jewe karabakekena nawe nyine haswe kunyica. Buriya navuye Bujumbura Nico n'amaguru. gituma wamusanze yavunitse amaguru yose nyatari. Bosi, nagira ndakubwire yuko buri Bujumbura twari tuzi ko wamaze gupfa. Buriya rero umaze gupfa Madame Samira yaciye afatana kundana na Mugisha. Mugisha uwo. Mugisha umwe dukorana Wa mukozi wanje. Yego. Oya. Aha ndiko ndakubwira nkuko. Hasigaye iminsi 2. Yiki. Agiragire Maria. Oya. Reka nje gucumbura. Sivyo. papa urumva rero jenza ngende Bujumbura nanje Papa ntundabira nawe. yego none Akavuga ngo shakaza abandi bari mu vy'ingorane. avuze ngo ashaka no Bujumbura nanje nzogenda sha Abandi bari mu vy'ingorane nawe ugatarukira mu vy'ibijumba. Oya. none iyo ngorane tera ndaba je nzogenda kurongera akazi Ubwenge bwiwe bwose nawe karabakekena aragukekena. oya reka biwawe ngaha itonde ibintu nk'ivyo sivyo ku ushyira mwe ntuza mwagatwe